yose muribona ngaha ni cuya iyi kushe mubona ngaha yego iyi biya uko niyo iri no ngaha anyuma nta kushe dizil gira ifise kushe imitarenga imwe niyo cuya uti ibuye riri ngaha hejuru ni naryo riri ngaha inyuma nibuye imbere ni karo yayinushira mu nzu namaze imyaka 3 ndiko nagira amarusheshi ndindire kuronka ikaro nziza mu gati no kwishimira kandi rero en plus dosa izi karo twashaka kuzikorera mu nzu twakorera mu nzu ikita nkaho ari karo imwe isashe mu nzu nkiri mubona yego byakozwe muri ibyo bidaje by'ibiyeri na Amstel. Wow. Iri ryakozwe mu kidaje c'ikiyeri na Amstel. Kidaje c'ikiyeri na Amstel niki. Ubutare mukoresha kugira ngo ikariboneke buva he? Tubukura ahanyere muri province Gitega. Duhereye ku mashini ibihingura gushaka kuri produit fini byose ni made in Burundi. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwira ko kuri micro ni je nyene juste gale cadre of more sai ke black machine black behind the camera mwitu umusaza nagukuyahuri ndakuzanaga ni neza na neza mu ntara ya Gitega commune Gitega muri quartier yoba aho ndakumira kuno musi navyo kureka umujone w'igitangaza agukorera ikaro ijana kwijana made in Burundi ego twakuze twumva yuko basogokuru bacura bagacura amasuka imihoro imipanga n'ibindi byinshi ariko uko umuntu akura niko twagiye turabona abarundi benshi byo gucura umenga babihebesha gukuru gusa uno munsi nje kwereka umuntu akwereka ko ubutare bwacu dufise bushobora kuvamo ikintu gikomeye ibaze kugukorera marble y'ubugesera y'umujo imushirajya muri cuisine bakagura ati ema nayanzewe ibi navyo bivuye he kukorera inzu akagushiramo ikaro isa itagira intango n'iherezo bakubwira ati nuruntu rumubaze guterekaga ndabura ko byasikomera Jeune Ahingura nitwa juste gale cadre of Warsa ke black machine black behind the camera mitu musaza queen pomi dasazwe namara bikubwiye kumana nanje ndabura ko musuje muri Golige ko kuri ahandi turi muri quartier yoba kuri avenue waga ko kuri ahandi je kwereka umujone w'igitangaza Jeune Ahingura nakubwigere nitwa black man nijisho ni black niwasanga ritukuye bizoba ryagiye mu isabuni kumana nanje kwa kuri ahandi ndakubwira ko bimaze komera ndakura musa Juvan Meriwe cyane gayere nizera komeze neza cyane gose ndashima ubiteka uwo wimva gute uri ngaha mu ruganda je ni ngaha mu ruganda mba niyumva nyine nk'umuntu w'umukozi deja kuko imba ndi mu kazi wow niyo ndinja yuko imba ndi mu kazi rero ndi mu kazi rumva ndeza kwimba yuko ndi fresh kwatamuzi Juvan ninde Kwatamuzi Jiva ni imvukira yo muri province commune Gitega ndi Umu Jeune Entrepreneur bunganyene muri province commune Gitega nkaba narashoboye kwiyumvira umugambi umwe novuga yuko taye bwatangugwe cyangwa taye bwamenyerwe ngaha mu Burundi wo guhingura amakaro turi ngaho nyene Kwatamuzi Jiva ubutubwa bwari bumeze gute ubuto bwanje mpereye ndi umwana muto cyane nari ndi umuntu akunda gutripota utuntu c'est umuntu bijanye n'amabuye ibintu by'imbaho n'ibintu nari nkunda cyane hama rero ndiko ndakura ndaheza muri ETS Kamenge bana nga mu Burundi ko tabuzi buhari kugira ngo karonke biragoye ndiga université ndayiheza muga rero navuga ati yuko tabuzire buhari muri jewe ndafise don ndafise talent ndafise impano mbega ni gute ntoyikoresha kugira n'Imana ivuga yuko ihazagira ibikorwa by'amaboko yacu nabuze ati rero nimbe kimana itabesha reka rero nkoresha ibikorwa by'amaboko yiwanje mu kwiteza imbere mu gukora kazi kiwanje personnel shobore no gutanga akazi naje ku bandi niho rero naca nkoresha rero ya mpano yiwanje indimwo ragiro ibakwe ndayimenya cyane nja mu bintu ivyo guhingura amabuye imbere ko tuja mu guhingura amabuye watubwiye ati uri muto warakora ku mabuye warakora ku mbaho by'abana bose bakiri bato bafise indoto mu ndoto zawe wariyumvira ko uzokora ikaro mu ndoto ziwanje nta karo negera niyumvira kuko ukiri umwana nta ndoto uburagira ubukiri muri vya bindi bivuga ati kwinezereza bisanzwe indoto zagiye kunzamwo ari uko mpejeje amashuri
ntamwe kubona yuko akazi ndakeneye kandi atakazi umuntu ashobora kuronka si facilement. Urahije amashuri urabonye ati ubure harageze nanje konja muri le monde du travail nje kwihangira imirimo. Abantu benshi naho ntaza wahereje hariho bavuga bati umwana arahejeje munshiriraha canke ibibazo ukamuraba aho uja gukora ikibazo. Wewe waragiye gukora ikibazo canke waratevira debukirwa? Narakoze ikibazo hamwe ariko sinashobora kugirirwa amahirwe. Ahandi naho sinakoze ikibazo ahubwo nabayangaje ndakora akazi mugabo ntavuye akazi ndagaheba. Nagahevye mvuga ati reka ngirageze ivy'iwanje sinkore ibyo muri kunkorera abandi nkoreshe ya mpano yiwanje kuko nari namaze desha kuyiyumvamwo. Akazi ndagaheba kugira ngo ngende kwitunganiza nande vy'iwanje. Guheba akazi abantu bakwegereye umuryango w'icuta abagenzi bavyakira gute wumvise ngo uhevye akazi nguje ngaha muyizi muri laboratoire? Ni ibintu bigoye cyane situ ku bavyeyi iyo uhevye akazi umengo ugomvye kwigira umwana w'ikinani. Mugabo umuvyeyi ntashobye kumushikira ndamusigurira impamvu akazi ndagahevye abitahura. Antahuye rero navuga ati rero naho ndagahevye sindagahevye kugira ngo ngere kwicara muhira cyangwa kugira ngo ngere kudepoza ahandi kuko deja namwe ndi umuntu adakunda ibintu ibyo kuza kudepoza ahantu. Navuga ati jewe muri kuva ndi umwana navuga ati cenzo nzokora ivy'iwanje. Rero umuvyeyi rero yasha kuntahura namusiguriye impamvu akazi ndagahevye arabona n'ivyo rero ndiko ndagerageza gukoramwo abona yuko vya bindi vyatumye ndeba akazi ko ndavyinjiyemwo ngiheba akazi. College vyakuje mu gute mu gihe abarundi twamaze imyaka myinshi tuzi ko atabutare dufise wewe ukora ikaro warumva ko bikunda? Tubwire tuganira urugendo rwawe. Urugendo rwanje rwo gukora amakaro navyiyumviriye mpereye kuvyo nakora ndi muto. Hari utuntu kiya nahora nkora mugabo nkasiga hasi bikaba nkaho mengo ni isima ya noir. Rero naciye mpira ngaho nyindagira amarecherche namaze nkusubira ku ishuri ndakoresha internet. Aho niho naciye ngiriga ibakwe ndaronka umukamerune ku internet nyene ashobora kumufasha gukora ubwoko bumwe bw'ikaro. Ndakora amayese mu kimbo cy'umwaka wose ntarakora ikaro nziza. Mu nyuma niho navuye ndakora ikaro imwe ya mbere nziza ariko canahuwa n'uwundi umushinwa yavuye anigisha rero guhingura neza rero ikaro nkoresheje yamabuye. Canatomba renga hanye mu Burundi amabuye ubutare tabufise. Turafise amabuye ya granite, turafise amabuye ya marbre, situnga hanye igitega tabufise commune ayo mabuye arimwo. Ayo nanje rero sando rero ndiko ndakorera uno munsi. Yavuye rero aramfasha bicanganye n'impano mfise muri jewe. Nakumye niga amfasha ibintu bimwe bimwe imashini nokoresha amawuti akenewe amabuye ubwoko bw'amabuye ashaka amabuye meza naya aramfasha. Ndaronka n'abandi baganda babiri nabo nyene basanzwe bakora muri ibi bintu nyene nkuramwo nabo nyene baramfasha. Mugabo anti yabo kurana nari namaze kuronka nanje ubumenyi buhagije ntavuye naronka ukuntu ushobora gukora nanje indi kawo yiwanje niyumviriye nkoresheje bwa bumenyi mfise navukana n'ubwo nateranije kubwo nakwiye kumenye ku mukamerune ku mushinwa no ku baganda cyane yumvire kuzokora amakaro y'ubwoko bubiri gushika uwo mwanya kuko ubundi bwoko bwa gatatu sinda gutangura. Ariko imbere yuko tuja ku bwoko bw'amakaro musanzwe murango mukora uvuye ku kazi umaze umwaka wose atakaro ni muraheza gukora ntiwadebukirwa ubuzima bw'umuntu yarahembwa nubwo umuntu aje gutanguza ivyiwiwe atamahera ariko arinjiza ahubwo ariko arondera ikizo kwinjiza amahera icyo gihe mu mutima umeze gute? Umuzungu niwe yavuze ati kino risque rien n'a rien. Jewe navuze ati rero reka fate iyo risque
si umwaka umwe gusa namaze ndiko ndagira amarusheshi, namaze imyaka 3 ndindire kuronka ikaro nziza mvuga ati no kwishimira. Rero muri myaka 3 rero nashyiramo uburyo, nagiye hamwe n'abandi turafashanya kuko uburyo byasaba uburyo bwinshi, mu hakeneka n'ubundi buryo uturengeye. Mugabo rero muri myaka yose 3 yose namaze ndiko ndagira amarusheshi, sinigeze imbande kuhaje. Nubwo abandi bashobora kuba kuhaje bakavuga ati kafatiriwe bivanye n'ubuzi dufise, jewe navuga ati aho nashize 100 giwanje ntegereza kuzoguma nkora hawuzobonekeye 1000 narenga. Rero nta ntege negeze nshika, narabandanije nkora n'ubu nguma nkora, naho ngeze se ahantu mvuga ati ngo naho ngo nkene kuzoshika fise vision y'ahantu ndiko ndadaviza, kandi nta ntege nzigira nshika. Imyaka 3 tuvuye ku mwaka ugeze mu myaka 3 muri mu marasheje, shugiye umuryango wawe umeze gute, inshuti abagenzi ntabona umenga bwakoranye ko? Ico onye uri mu marusheje abakora mbengo gutu umuhungu yasaze. Navyuka ico gihe mpondagura amabuye n'inyundo mu gatondo, aho abandi bavyuka baja kubuza kunira amafaranga, jewe navyuka mponda amabuye n'inyundo. Hamwe ati wewe abandi bagiye kundira amafaranga nawe kubunagura ibintu ngaho. Mugana nabwo ati jewe fise ahantu ngoma yuko kuzogira fise ikintu nshaka kuzoshikako. Rero naho bashoboye kuca intege bamwe vyarangiye mu nyuma aribo bantera intege, babonye ahantu rero ahantu ndiko ndaja batanga kuhabona. Naho nagije rero nkora bien sûr muri ico gihe urindiga nta gapataro uba ukikuragura, ndindiga binyo bigatungwe gusoke mu bagenzi kunywa agafana hari yahanye n'abatireka mbangire mugabo mbanze ndondere ibizotuma inza kwicara mu bandi hariya. Nta negeze nshika rero naho abazinciye batobura, mugabo ufise vision ushaka gushikako nta ne gucika. Uricaye urahuye n'umukamerune muri ko muraganira, kumva umurundi arota ivyo ayo ma approach abayoroshe gurushikira abo bantu yaragutahura, biba bimeze guturavye yago mwagirana nabo bandi bakora ivyo bintu mu bindi bihugu. Duhereye ku mukamerune we twahuriye kuri site yiwewe asanzwe avyigishiriza kuri internet. Mugabo rero acabona ukuntu ndiko nshiramo effort, ntiyacanga ati wewe kubona ukushamo inguvu nyinshi, tuwa nimero yiwanje nzokwigisha ubwawe wenyine urumwe, ndabikwigishe byose ibyo uzokeneye kumenya byose uzobimaze ko ndabona yuko ukuragira effort ukuyishamo ishaka. Ibyo vyabaye mu gihe abonye nakoze ivyambere vyase, ati we kare ndakwigisha urumwe. Cyo kimwe nabo bandi bose umushinwa n'abaganda bose bafoje babonye yuko ndiko ndashiramwo intege, kandi ndabasenga ati mufashe nkeneye gukora ibi bintu, ndakeneye ubufasha ndijeje nyine sinonka umuntu ashaka kumufasha ko nda mu Burundi na muntu nawe gutundira ngo fasha gukora ikaro atari n'ikaro dusanzwe dukora mu Burundi kugura umuntu. Abo bose mwahora kuri site? Yego. Internet mwanya wose wagumurondera amamega? Agumurondera amamega hose mvuga ati ndabakeneye, nkafata umwanya wabo wihariye bati ndiko ndiga, subiye mu ishure wo fete, subiye mu ishure kare subire nige. Canada rero muri izo nzira baramfasha, mugabo vyacanganyemo n'impano nanjye sanzwe mfise muri jewe, vyavuye impano yari muri jewe zayiseruye. Biko murabitubwira nuko ubuzima burabandanyije. Urakoze umwaka wa mbere biranse, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu uri kuregereza, hoho umuco watera ubona? Umuco nutwera ubona directement, mugabo nkuko nayo nayivuze, iyo ufise ahantu ushaka gushika avuga ati umuco niyo munuma ntabona uno munsi ejo uzoboneka, ndiko ndakora sinicaye, ejo uzoboneka mu maboko yacu byose niho bizoshobora kubonekera. Wow. Nimba atari banga
Uwabibuka ikaro ya mbere wakoze byari imeze gute? Ikaro ya mbere nakoze na jewe bwanje naritwenze bati ni ibintu eske bambwi eske nivyo niya kabiri ati ibintu eske umukamenya karambwira nivyo. Ndibuka ikaro igira nka 10 naye koze mvuga ati reka ndayikore imbe ndagenda ahantu nduhurira umutwe ndavyibagize kuko nabwo ati je no kuri ndiko biranga mugare ko mugabo rero ntashe rero numva ari ivyumviro rero byacanganye niho naje ndaraba yakarona nakoze mbona kantu kabia ati vyane rero biri serieux nta bubeshi burimwo birakunda iyo kabonye niyo yacitumanya mu Cameroon acama inimero anyigishe jewe jenyene sino uwo munsi nabwo ati no munsi shika byose minagura byose ndabihebe kuko nabonye ibyo byose ndiko ndiga biko biranga mugabo rero iyo karo niyo yaciye imbera base ya mbere no kwishimira. Warafise wari watangabwira ubwa bwo muhamagara Imana yaguhaye? Ubwo ntibushobora kubura mugabo kubera ca cize rufise muri wewe uravuga ati ndiko nagira ubwoba mugabo ndiko ngira ubwoba bivanye naho ngeze uno munsi mugabo sinzi ejo aho naho nzoba ngeze reka nkore kugira ndabe naho ivyejo. Rero umuhamagaro rero w'Imana navuga ati sinzowuta nimba ndi mu bintu Imana yampamagariye izotagira ibikorwa by'amaboko yiwanje. Ko biza kwini poème idasanzwe uko bitubwiye urabandanyije warofise ubwoba ati ubuho nkasanga ntikunze kubikaro cyala bimenagura vyose nje mu bindi urataje usanze bayikaro. Yego umutima wasanze umeze gute? Ico gihe nararyohewe ndafotora ndagira amavideo ndagira iki canerekana n'abantu turi kumwe muri umugambi ati mwabonye nariko ndabikora ndumwe ndi concentre vyarangiye ibayikana nabo nyene ntazo batahura bamwe bambwiye ati je nza kuvyirabira n'ivyo bintu ukonyeka ndabi yuko atari AI canke montage bakoze ngo navuga ati biri réel ni muze murabe bayiraba barakora ko bagoti wow c'est bon cyane rero na yuko rero ifise ahantu bizogera nimba vyageze ngaha nibindi bizokoreka iyo nye yari ikaro mugabo ya mbere. Wareretse muvyeyi ati raba bya bintu sinakumara manje muri imyaka 3. Umuvyeyi namweretse kuko nk'umuvyeyi tudakumwereka twatihagariye umuvyeyi rero sinahevye ka kazi ngo ngire kwicara bimwe nane ko ndavuga ngibi ngaha umunsi vyabaye ati zikaro zo mu rugo zose nzozihindura ndakwerekeje ari byo ndavyikoreye. Yego avuga ati courage kibondo ndabona yuko uticaye kandi Imana izohezagira haje umuvyeyi ikintu akwatuyeko keshi abakuremeye rero ndiko ndaja rero mu bintu uvuga umuvyeyi yanyatuyeko. Wow. N'ibintu kandi mvuga ati Imana yavuze ati izohezagiramwe. Uko biza kwindi poème idasanzwe uko bitubwira urabananyije urakoze urongeye urakoze vyace bikurikira gute? Ivyakurikiye iyo karo ya mbere nacemera nk'uwihuta gatoyi kuko nari sanzwe ufise undi twari tugeze ku mushinwa nawe twahuye nk'uko twahuye ni mu Cameroon niyo yaca nigisha gukora ubundi bwoko bugira kabiri mu nyuma haza n'abaganda babiri aho naho nyene nshaka kandi muri ya mayesi ndagira kandi ya mayesi ndago ati antuka reka nkore ubwoko bw'amakaro butandukanye kugira ngo nzobone umurundi ico yayashimye kuruta ikindi. Ivyo onye ndabikora mu nyuma hashazamo n'ubundi bwoko bugira gatatu bw'ikaro bwo noga yuko ari bwo jewe niyumviriye bivanye n'ubumenyi nari maze kugira ko muri uwo mwanya. Iyo karo nayo nyene nashoboye kuyikora maze kuyibona ihinguye mwibuye pire ibuye kujana kwijana ibuye na kwijana takini na kimwe rivanze granite na marble bijya byose n'amabuye noshobora guhinguramwo amakaro meza kandi amakaro atocuya
akomeye cyane. Bimwe umuntu ashira muri saro inyuma y'indwi zibiri zigasanga zari zera zisana jone wapi wewe umuntu agucoreye. Jewe ntabyo ko ngo zizocuye. Ahubwo ni karo ushobora kuvuga ati ndakene kuzonkorera rotushe nimba après 10 ans. Ndakene kuzonkorera rotushe mu nzu. Nk'akabijya rero ngahonye cyane gukorera rotushe imwe ku buntu. Nk'akabijya nzanye. Hambavu rero yayo mabuye rero nkuramwo amakaro. Narashoboye kurunga uburyo ushobora guhingura ikintu cyose uzi yuko coba gikomeye cyose. Aho ndavuga nka bya bicupa vyamenetse, ibiyo, ibidaje, bijyanye nka bijya bihenikini vyamenetse, amamsteri, ibiyeri, ibiki byose. Nashoboye kubona ingene noshobora kubikuramwo amakaro. Warakoze ikaro ivuye mu biyo? Yego, ibiyo n'ikiyeri byose, amamsteri byose, henikeni byose n'ibintu ushobora gukuramo ikaro kandi nziza kandi itocuye. Wow, aho hose wawe wicare mu recherche yawe? Nagoma niga hajya mu ishure, si mu ishure handi twicara gusa mu ishure kwikaye. No kuri telefone zacu byatubera ishure. Tukazitunga turiko turiga. Apana kurabanga ngama video gusa ngo dutwenge oya. Turiko turiga. Narondera ibitabo ku internet, nagira kuraba ahantu amakommentaire, kwiga ubwoko bw'amabuye, kwiga ubwoko bw'ibindi bintu noshaka guhinguramwo ibicupa nkavuga ati mbega hoho vyokora. Hagati aho turiko twiga n'ukuntu twoshaka gufata amaplastique twahinguramwo nawe nyine akazovamwo ikaro. Apana ipave, ikaro twayihingura tukavangamo n'izindi produits iwacu tukayikuramwo ikaro kandi ikomeye itocuye. Nuko murabandanyije rero uruganda kugwiyumvira watanguye uri wenyene abandi muri kumwe badebukiwe abandi muravacanyije kuratora ikaro urateviraguye ku ikaro yiwawe. Ubuzima bwa entrepreneuria buroroshe? Ubuzima bwa entrepreneuria bwamena mbere buragoye cyane kuko n'ikintu uzobona umusaruro haciye igihe kinini. Aho kwashira igihumbi boriye ukazosanga uronse umusaruro haheze imyaka irenga 5 canke 10 ikanashika. Ni ibintu bijya wa muntu yagize perseverance akitonda buhoro buhoro akavumira kugira ngo arabe yuko azoshobora gushika kuri bya bindi yipfuza. Bini ibintu bisaba kandi igihe kinini bisaba kandi rese kwihangana. Biragoye cyane. Mugani n'ikindi kintu kizima iyo cyakwerera uronka umusaruro ndetse n'abana biwawe bakazobegako siyo wenyene donc uruparonderera. Kintu kizima gishobora kuvyara ibindi bizima byinshi. Ni kintu gikwega ibindi. Wow. Ubuzima bwa Gorije bumeze gute? Mwatanguye muravyaho mugejeje tubwira urugendo. Ubuzima bwa Gorije n'amasosiyete yashuye kuja hamwe kugira ngo ashobore gufashanya bivanye na bezwe imwe ikeneye. Havutse rero Gorije. Gorije kuvuka rero yashoboye kuronka ubufasha bumwe kuko ari ibintu twifashijemwo nko kuronka imashini zimwe. Hari ahantu tutashobora kwishikana. Rero twaje hamwe tuvuga ati rero reka dukora ikintu tubona yuko duhuriyeko tugikore. Societe niho yashoboye kuvuka uno munsi ikwije imyaka 2. Hari ivyo mwishimira? Twabyishimira kuko bwamena mbere twashoboye gushira kuri marché tubona yuko ibintu dukora ko byakunzwe. Nicyo kintu cya mbere. Iyo ukoze ikintu ukabona yuko umuntu gihaye acakiriye neza niyo kayisite ya mbere. Niyo cuna ati rebwa undi rero ndashobora kubana nkora n'ibindi rero byinshi kuko ibya mbere byakunzwe. Twavuye twaje hamwe rero tugati n'ubundi turi mu mabuye. Amabuye ibintu bivamwo ni byinshi. Birashobora kuvamwo bimwe bakoresha kuri Wall Master. Birashobora kuvamwo mu gihe twashaka kuyifashisha mu gukora imeza.
rero kubera twasanzwe twagiye hamwe aha societe zibiri uno munsi avuga ati reka ntibiherere mu makaro gusa canke imeza kuko duha imeza yaca adusaba n'ibintu by'intebe amadivan salon ministre bijyanye navyo atavuga ati rero navyo nyene iyo tubona abakiya bacu babisaba tubikore uno munsi rero turi mu makaro turakora n'imeza turakora amadivan amasalo ministre nabyo bitana binye bya kijambere byo byose turabikora turi mu gihe cyatuzanye ari karo ubutare mukoresha kugira ngo ikariboneke buva he tubukura ahanyene muri province Gitega wow vyose ni made in Burundi nenda mumva neza ikaro ya made in Burundi byose ni made in Burundi nta hanze tuje nuko rero jiva urashaka kudutembereza tukabona ivyo musanzwe muhingura ego reka duhere hasi ndabereke matière première ndabereke aho bija aho bica zose mu nza bicamwo no mu kugira ngo ikaro izoboneke ukuntu tuba etape tuba twaciye ko zimwe zibanze nuko kumana natwe nuko rero aha rero tugeze ni hehe aha tugeze n'ahantu hasanzwe mbika canke nateguye kuza nda depozamwo les matières premières kuvuga yamabuye ya matière première sange duhinguramwo ya makaro nkuko mubona afise iri mu rito ifise ngahanye iri ya marbre ko rimereye karari gito n'ubutare bwo ngahanye muri province Gitega iwacu iyi ni marbre wow hakabaho n'ayandi mabuye duhinguramwo bita granite iyo ayita granite ubutare bwa granite aha mabuye nyene ni kandi niyo yandi twifashisha mu guca duhinguramwo ya makaro hari handi mabuye ayo mu mazi yego bita imijabo dukoresha yego nawe nyene niyo yaya mubona aha yego aya nayo nyene murayakoresha aravamwo ikaro basa nakora ikaro aya yose wow si ibyo gusa nkuko nabi babwiye twarinjiye muri environnement yego turakoresha na bijya les déchets d'eau vert bijya bicupa bijya biyo vyamenetse ibidaje vyamenetse navyo nyene ingo murabino haya ahantu twashubiye twasuka bike yego mwabibona nk'ibi ngaha ibi biyo murabikoresha mu gukora ikaro ibi biyo birava mu ikaro birava mu ikaro ibi biyo ikiyo nk'iki kigakomera kirakomera cyo kimwe n'ibi ibi byavuyemo inzoga byavuyemo amafanta byose turabikuramwo ikaro byose wow ibi byose na yuko bifite ama couleur adasi bivanye na couleur rero tugomba bivanye na design tugomba yego twakoresha soit ibya vert soit ibiyo vya fumée bivanye n'ivyo tuba tugomba guhingura isura yavyo ifise nkuko rero mubona ngaha rero n'ahantu twashoboye kudatega twabistoka ngahanye yego ibi byose rero ni kuvuga twafise imashini duca tubicishamwe yego bika soit tukabigira ifu kabigira ubuye buto biva ku nimero ya mbere cyangwa kuri meshi ya mbere kuduga gushika kuri gravie ntoyi rero niyo twashoboye guhinguramwo amabuye ya mbere moyenne twashoboye gusya murabona nkaha yayandi ya marble aho twashoboye gusya ngaya iyi ni marble mwagize uku avanze na granite twayisikiye ngaho cyo kimwe naya anye wow bivanye na design tugomba wow ibi byose imashini bayabikoze imashini ni ibikora tugomba ni nimero twakoresha twabisa bikabuko iyo nimbara umuceri aha mwaratugize turabuku turanabigira n'intuze nkifu ubunye nibwa bubuye kandi bashobora kwifashisha mu gukora wall master uvuga twagurisha n'ubu unye ububona gukoresha ku mpome tabugurisha bisigura ko hamwe dore tubona wall master itagata cyane n'ubu bwakoze akazi ubunye bwakoresha cyane kuri wall master wow babukoresha
hariho nabirya ibirya bicupa cupa byose byose ni ibi ya macupa cupa mwayagize uko ibirya bya fime nuko vyabaye. Wow, bisigura ko ikiyo ca fime nka kimwe cavuyemo utuntu tungana uku cavuyemo utu hari abantu batazi ibintu bava bibaza yuko ari diyama mwakoze. Twe ni kuvuga rero twe nta mucafu twe tubati ngo umucafu ego kuko nkuko umuzungu yavuze rien ne se perd tout se transforme. Nibwo rero n'amicafu yose ifise ibikoresho byovamo. Wow, twegere nk'ibinye rero ibyo byamenaguritse ibidaje byandi batokoresha twe udase umucafu ijya n'imari. Wow, niho rero havuye rero ibinye bikura ku makaro no kuyobora masa ushaka byokoramo neza cyane. Bisigura ko babantu zabo ngo ikiyo cyamenetse ngo ta canke ngo ikidaje ngo kiramenetse mwebwe muca mwegeranya muti duhereze imari tuvuga ati duhe izo mari zacu tugende kubihinguramwo mbe muze namwe no kudushorera. Wow, rien ne se perd tout se transforme. Queen point idasanzwe biracabandanya Queen point idasanzwe. Ubu naho tugiye ga yakowa muhinga tugiye ndabereke aho dusanga dufise imashini idufasha gutransforma aya mabuye yose nababwiye izo matière première zose twikura ngaha muri province Gitega iwacu imashini dukoresha mu kugira ngo bibe transforme neza cyane. Kwa kuri handi gumana natwe Jeune Ahingura litwa Justigele kedo for sa ke black machine black beyond the camera mwitu musaza ni wasanga ritukuye rizoba ryagiye mu isabune kwa kuri handi. Ari tugeze aha tugeze turi hamwe dusanzwe tumenera cyane dusyera amabuye nkuko mubibona ya mashini ngiyi ngaha eko ibi dufasha gusya amabuye iduhe kuva kuri wa musenyi twakuye mwibuye kuduga gushaka kuri ya gravye bivanye na nimero dushaka. Ara amabuye turatoramwe make nk'ubunye hana naya tukashiramwo muri ko murashiramo gusa turashiramo gusa aha nijise nyene montage sino iyo tuko twakora mu kazi tunamo meshi cyarimo si intoki gushaka tutone turamo kubonye turashiramo ava ko twasi machine. Ndabumva neza aya mabuye y'agaciro ntushobora kuyakoresha ikaro utarinze kuyasya. Aya mabuye y'agaciro urashobora kuyasya cyangwa ntuyasya bivanye n'ikarushaka. Hariho nk'ajya amabuye ya granite na marble washobora kuyakuramwo ikaro ya granite cyangwa iya marble utasyeye ahubwo wayitaye ukayikatamo ubupande ariko kininiya ukamanyuramwo hama ugaca uyihinguramwo. Mugabo natwe yahanye kuko nitwaronka imashini dufasha guhingura ibuye ryose uko rimwe kose tubara kwana kuyasya kugira ngo tubatiranye mu nyuma. Ndabumva neza iyo mashini ko ndayibona ngaho niyo mwikoreye. Iyi mashini nkuko nabivuze ni ibintu byose dukora ngaha nyine mu Burundi wacu. Iyi mashini si importe nganya mu Burundi. Wow, duhereye ku mashini ibihingura gushaka kuri produit fini byose ni made in Burundi. Wow. Biriko biza kwindi mpo idasanzwe aracabandanya atwereka mu kanya gato gusa aza kuba ariko arasya no mabuye bantu b'Imana amakaro wamawumva ngo je ngo sino kwinjira inzu nziza itari mu ikaro. Umurundi arashaka gukorera ikaro kanya turaza kubibona kumana natwe. Aha tugeze rero ngoma ndabereke ya mashini dukoresha ukungene dusya cyangwa tumenagura ya mabuye.
aha rero ahejeje gukora aha rero n'amabuye duhejeje gusya amabuye rero kuno rero tuyasya yego ni tuyasya yose ngicarimwe ndabe ngo ubufu canke ndabe ngo umusenyi kuko dukora ama design atandukanye yego ikuvuga aya mabuye mubona avanzemo inimero zose guhera ku musenyi rero nkuko mubona rero ngaha anye nuko amabuye yose mubona ngaha yose arakora amabuye rero yose duca tuyavangura turavangura dukeneye ifu turayungurura umusenyi usigara tuwushira mu yindi imashini igira kabiri hariya iryo mashini igira kabiri hariya niyo ici dufasha kuronka ifu canke tukaronka umusenyi wa wundi ushobora gukora kuri World Master canke ifu twifashisha mu bindi bintu tohingura ikaduha ifu inimero zitandukanye bivanye nico tugomba kwihinguramwo neza cyane aha rero tugeze rero ino amabuye tuba twayunguruye naya ayo menge yashitse umuceri aha twayunguruye twakuyemwo za nimero dukeneye kwikaro iya mbere ifise amabuye manini ana amabuye acanzemwo yego ya mabuye bita ari mubona ngaha ubu ni bwa bubuye bita imijabo niko bwo mubona ngaha anya ayo nayo tugejeje kumina ngaho aya nawe yandi aya ni yandi avanzemwo granite na marble yego tuba twasyeye twavanguyemwo amanimero manini mu gihe twashatse ifu naho twashira ngaho kuri mashini ngaho yego tugaca twatsi mashini ikaduhereza ifu ubwoko dushaka cyangwa umusenyi ubwoko inimero dushaka ifu rero tuba twakuyemwo hariho ifu inimero itari ntoyi cyane ni iyo nifu mukenera mugaca mukora ikaro yego tuyikoresha iyi ya mabuye yose acitse iyo fu mbona acitse iyi fu wow iyi fu rero ni ntuzenga ni ifu navuga ifise menshi nini ni kuvuga ifise imbuto nini yiya aha turakora twakenera abone ifise imbuto ntoyi imeze kira kwa nyene kwifu dufungura ariyo ya fu icica ngaha dukenera ngaha wow cyose bivanye nico tugomba guhingura bivanye na couche d'azur tugomba neza cyane twifashisha ibintu bitandukanye swati umusenyi urakora ifu irakora cyane ntikore bivana nico twebwe tugomba guhingura navyo bicupa byose nabwira byose inzira byose ni iyi nyene kandi mukoresha ibicupa tugira ngo tuko dukingira ibidukikije kandi neza cyane tuvuye ngaho cyakurikira he tuvuye ngaho harakurikira guca tuja rero guhingura haniya mabuye mubona twayunguruye nukwasa amabuye dukoresha kenshi naje wow rero twavuye ngaha rero tuja rero kuyihingura matière première zose dukoresha zose tukazicangacanga kugira ngo dushobore kuronkamwo yakaro aha rero tugeze ya mabuye twayejeje kuyateranya twajeje kuvanga n'izindi matière première zose dukoresha ziva nka bundi bien sûr nkizi mubona izinye ni zibiri iyi mubona ikoze muri ya mabuye hamwe nababwira ahanye mugivanzemwo na vya biyo bimwe harimo ibiyo bijyanye vya fime mugabo twayitanguye mugabo ntitwaza kuyiponsa kugira ngo ishobore kuba nziza ayisuku ugamubwira ko terahera kandi mbona ikayanga ni nahera n'imiburi yiwe tumaze kuyikora 60% ngaha kugira ngo ishobore gusa neza cyo kimwe n'iyindi mubona ngaha yego iyi mubona ngahanye ni sous-forme bamwe basanga bagwaza akabo za granite marble ziga za importé
boshobora kwifashisha iyi bona yuko ari ikikaro kininiya cyane. Iki inge rero kirashobora no kuja ku meza. Rero urabona yuko zitangana bivanye na komande umukiriya aba yakubariye. Yego. Umukiriya araduha ati nkeneye dimanche izi. Kandi rero en plus de ça izi karo turashaka kuzikorera mu nzu. Twakorera mu nzu ikita nkaho ari karo imwe isashe mu nzu. Terrazzo fete. Bisigura ko iyo karo umuntu agomba ashamo makari ashobora kuhamagara ati ingo mu nkorere inzu isuku. Akatubwira ati ingo mu nkorere mu nzu munshiri karo isuku wonye muri nkorere mu nzu tutuyikorereho muri ubu bwoko nyene muri ubwo kumona ngaha. Wow. Iyi rero mabona nizo twakora tutari bwashobore gukonsa twayikoreye ico bita grind muga polish ntayo turatangura. N'amayitapa yahe ni kugira ikayiboneke bisabwa amayitapa yahe? Wahejeje gusya ibuye ukurikiza ico no kwita pressing ni kuvuga urayitsindagira. Waje kuvanga ucukora pressing rero yumye bivanye na temperature ihari cyangwa bivanye na épaisseur ifise yumye rero ucukora ico bita grind. Haje grind rero naho ucukora polish. Rero biheze rero kugira polish rero hakariba yahejeje gusohoka iba yahejeje kwitwa ikaro. Yitwa ikaro mu gihe wayakoreye polishing kugira ngo izobriye. Kugira nshobore kubira rero biboneka dukoze polishing. Wow. Urashaka kutwerekamo amakaro umaze gukora? Yego cyane. Aha tugeze biba byamaze gusohoka, ziba zamaze gusohoka zamaze kwitwa ikaro. Neza cyane. Cyane bimwe bita counter top, bimwe bibiri bakora mu bakoca muri cuisine by'ikaro binini. Duhereye rero kuri bwa butare bwa mbere hariho izo dushobora gukora zitavanzwe n'ikindi matière première n'imwe. Aho ndavuga nka za karo za marbre, granite zitavanzwe n'ikindi kintu na kimwe. Nkuko muribona ngaha iri ni ryabuye rya granite. Mana yanje kandi inyuma nibuye rero. Iri inyuma mubona ngaha. Yego. Rya granite. Iyi rero ntitwashoboye kuyiryohora gose kugira ngo mureke yuko ari akantu nyene kari esthétique. Yego. Twayegumije ukunyene kugira ngo twerekana ati ngiye ngaha nibuye mugabo ngahe inyuma ni karo kugira ngo bemeye neza yuko ari ikintu twihinguriye kandi karanyererana. Karanyerera cyane. Kameraman urakabona neza inyuma nibuye imbere ni karo yayindi ushira mu nzu. Bisigura ko ni mugenzi wayo? Ni mugenzi wayo. Ariko inyuma yoyo nti barahakoze inyuma. Wow. Vyawe ntibisanzwe. Iyi ni karo ivuye muri granite itavanze. Idateye amazi mu Kirundi. Idateye amazi mu Kirundi cyumvikana. Wow. Ubu naho twe kandi makaro mufise. Ayandi makaro, mamakaro. Hari hayo duhingura nkiri mubona. Yego. Byakoze muri byo bidaje by'ibiyeri na Amstel. None ko ntavyumba biriko gaha ndabibona gusa. Nkuko nabivuze urabibona mugabo ntavyo wumva. Wow. Iri ryakoze mu kidaje c'ikiyeri na Amstel. Kidaje c'ikiyeri na Amstel niki. Wow. Hakabaho ni cyakozwe muri bijya biyo vya filme. Hamwe nabyo bidaje nk'ivya Heineken nayibonyemo Sprite birimo ngaha neza cyane bicanganye. Cyo kimwe niyi yose harimo bijya biyo bibonerana mugabo. Ngaho urabona yuko bita muri kaneza ngaha kubera iki birabonerana. Mugabo havanzemo kandi n'amabuye. Wow. Amabuye ngaha harimo nabyo bidaje nk'ivya orange vya kike bijya vyose vyamenaguritse bijya byose birimo ngaha. Aha nasusuruka niyaza n'ikidaje muzoca mushiramo twatereramwo byose. Burigo bizari iri mfoye bidasanzwe
uraca abantu twereka ariko turabona amakaro mato mato turabona nibi bintu binini iri naryo mwarikoze gute iri inye ikiza gusubirira ya makaro ya marble na granite dusanga tumenyera ava hanze ya import zikora nkazo n'ubukomezi ni bumwe kuko byose n'amabuye iri inye rero yashaka gukora ku mameza yashaka gukora muri cuisine washambe no kwishira ahantu ku ruhome kuko nyene tumenyereye bakoresha ajya amabuye ya marble na granite ari importe uco subiriza ya anyi twahinguye ngayi wacu made in Burundi kandi bizimbutse bwo gusumba amwe dukura hanze izi karere mubona ngaha ndabona niyi yose mubona bona yuko imeze sufreme y'umuzingi yego akanya kimeza ni karo muga yashaka kwifashishwa no mu madushe zimwe baterekako ama lavabo yego washaka gukoresha akanya canke iki ugashaka lavabo yiwawe ngaha hejuru neza cyane canke muri cuisine iyi mugabo umukiriya yayintumye n'iyimeza iyi n'iyimeza wow rero ndaberekeye kuri iyi karo rero nta karo twebwe nimwe dukora n'imwe icuya kuko urabona iyi kushi yo ngaha hejuru gushika ngaha munsi ni yakushimwe nta gihinduka ni kuvuga wimbe kugira ngaha ubwo umutora yakushe nyene ntizocuya kontrema yazimwe za import usanga zifise amakusha abiri canke atatu kushe dizure ariyo izocuya twe mugabo twege nta kushe dizure gira kuko ni kushe imwe itarenga rero ntiyoshobora gucuya uti ibuye riri ngaha hejuru ni naryo riri ngaha wow domeme nibi byose mubona kuri yose iyi ni 60 kare 50 kare iyi yose muyibona ngaha ni cuya iyi kushe mubona ngaha yego iyi biya uko niyo iri no ngaha anyuma igira ngaha wow rero ni kuvuga rero ntiyocuye nta kushe dizire gira ifise kushe imitarenga imwe niyocuye uti ikarozi wacu ivyo gucura baza gucuya uravyibagira wow byabinde ngo ikarozi ngo yacuye twebwe ntibibamwe warashaka ukeneye rutushe twayigira umuntu akeneye kubashorera muratanga garanti garanti bien sûr twayitanga garanti ya mbere twege dutanga nuko umukiriya wese produit tumukoreye yose igihe kitarenza umwaka cyangwa ati ubonye ikibazo ifise tubarire tuze tuguhindurire nimba ari nk'icyo gushaka ku meza wadushoreye kwati je nane ko gifise ubudefo uca utubwiye ati impa iyindi mu mpinduye mu kingo kitarenze umwaka kubona iyi ni garanti rero tudakunze rero gutanga mu gihe uvuza ati jewe ndakeneye ko munkorera rutushe turatanga rutushe imwe ku buntu nimba haze 10 ans bati nkeneye ko mungira rutushe twakorera rutushe ku buntu neza cyane mu masigiye muri ko murakora n'izi ntabamye muhora nazo intabamye ya mbere duhuwa twebwe niyo uburyo iya kabiri novuga abarundi bacagoye kugira ngo ubemeze yuko ikintu wakoze cyakurenga mu Burundi kari ico gifise karite ya mbere ikomeye kuko urabona bwa mbere twebwe dukora mu Butare bw'iwacu muguzo no Murundi agiye kugura ikaro za importe kubera zakoze muzungu muga izakuri iwacu bakarumengo ntizikomeye ariko twe twakoresheje matière première ya mbere itahingwe n'ibindi bintu vyobo hari yahanye ngo bagiye kate ya mbere ni ya kabiri twe nka kate ya mbere ni ya kabiri baho ekayite imwe nziza ireka rero intama ya mbere rero nyamukuru niyo buryo ko n'uburyo bidusaba uburyo bwinshi cyane bwinshi cyane hari uburyo hari amamashini mu kibura imamashini twayikeneye kuko puro mu mama gukora polishing kifashisha imashini zifise disk imwe niyo dukoresha mu gihe dukeneye imashini n'imiburi ifise imitwe 8 canke 6
mugabo umwe duhereye ku dukoresheje imashini ifise umutwe umwe bidusaba umwanya munini kugira ngo dushobore kuronka yakaro imwe mugabo twayironka mugabo haciye umwanya munini kubera iki dukoresha imashini ifise umutwe umwe woriye y'imitwe 8 neza cyane uriko murabitubwira naka kajambo mubwira ugwaruka ababifuza babasanga he ugwaruka rukibona nkuko umenga ari ibiro bibarindiriye nivyo birashobora kuba bibarindiriye hako mwanya batarabishikamwo mu bahanuriki d'abord abadukeneye usanga muri Yoba quartier Yoba avenue Sure nimero 2 niho dukorera hafi yo ku bitaro ubuzima ico nahanurira ugwaruka amashuri ntitwayize kugira ngo tuzodepoza ahantu turonke akazi gusa sico cyonyine twarayize kandi kugira ngo tuzokeye ubuzima natwe tuzotange akazi cya muntu wese afise ikintu ashoboye nta muntu imana n'umwe yigeze yima itaranto canke don twese don twarazivukanye iyo don rero yiwawe yikoresha yidevelope kuko niko kazi kawe imana yakuremanye utazi yuko ugafise wize amashuri akazi ugafise uko wiga kugira ngo ushobore kuronka kumenya ingene ukoresha ya doyi wawe naho toba warize ari ibintu ukora utize ko nanaje ibinkora sinavyize ngo mwishuri rero ubuzi twabuvukanye dukore benshi bavuga yuko ngo dufise imigambi ngo myinshi ngo mugabo ngo nta mafaranga ngo dufise hariho ibigo bijeje gufasha abajene bafise impano zitandukanye za bije za payeje n'izindi rero ufise umugambi ntareka kuwerekana ngo abukoreshe ngahindire kuzoronka akazi ashaka kukaronka kandi nuko adashobora kukaronka nta wamenya rero mugere wamenye iyo tanto yiwawe rero niyo kazi kiwawe kazo gutunga kandi mani kazagira ibikorwa by'amaboko yacu ndagushimire cyane chef merci cyane gutanga abagabo bakeneye amakaro meza première qualité kuko nta deuxième qualité bakora bituru uyu mugabo inimero tuza gushira muri commentaire cyari teka ridasanzwe yego cyane nuko reka ndabashimire sima Ivyo murimo murabana natwe gutambura bugaza mbesibirana gwaza ariko mwana mutero wa rukundo kuri bikanje yonyene justigana ima camera yari umusaza bantu b'Imana Imana yaraduhaye vyose iraduha tuba nka ya nkoko duteba dusumirako nakaguru iraturengereza abarundi hasigaye ko dukoresha ivyo Imana yaduhaye byado camera umusaza je nakubwiye ni justigana ni harambe Burundi ni harambe ubutunzi karemano Imana yaduhaye nabwo baba bazavista la ushuro mushuro kushula none